Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, abari muri Canada, Venezuela, abari muri Brazil, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, Ubudagi, Ubwongereza, Ufaransa, bari mu Bubirigi, mwese mudukurikira muherereye muri Australia, abari ngaho muri Aziya, Oman, Qatar na Arabia Saudite, muri ivyo bihugu vyaho mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutoza ngaha kwiyakare TV aze agushikira uzuba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'ibiro vy'igisirikare c'u Burundi ni General Prime Niyongabo yagendeye amakambi apfungiyemwo abasirikari baharurwa muri 500 bavanywe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo basirikari bakaba baratorotse bagaheba urugamba. Abasirikari 500 bapfungiye mu makambi atandukanye y'igisoda c'u Burundi, aho bapfungiye mu ikambi ya Mujejuru, abapfungiye muri ikambi ya Muzinga, abapfungiye kandi mu ikambi ya Cibitoke, ndetse no muri ikambi ya Police Militaire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo makambi rero ngo Prime Niyongabo akaba ariko arayaja kuyasura, ariko arayagendera mwibanga bikomeye cane, aho Prime Niyongabo ariko aja guhura n'abo basirikari bariko barasemerera batabaza ko bapfunzwe nabi kandi bapfunzwe ku karenganyo. Prime Niyongabo ariko araganira n'abo basirikari baciye bajanwa gupfungirwa muri ayo makambi, bakaba rero ngo baragiranye ikiganiro, abategeka ko hari ivyo bagomba guhora bakanuma kugira ngo bazoce barekugwa. Ivyo navyo tukaza kubibashikiriza muri aya makuru, ivyo General Prime Niyongabo yaciye aganira n'abo basirikari bapfunzwe bazira guheba urugamba, bakaba baratorotse ku rugamba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri Kivu y'uburaruko. Naho kandi mu ntara ya Cankuzo ibintu vyayangajwe n'igikorane c'umukuru w'igihugu, umuryango w'umukuru w'igihugu, igikorane c'amashimwe kizobera ngaho muri iyi ntara ya Cankuzo. Iyi ntara rero iri mu seruko bushira uburaruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, bikaba biri kuvuga ko ibintu vyayangaye, aho abantu bariko baratozwa amahera, bariko barakwa amahera menshi cane mu bisata bitandukanye. Imyidogo ni myinshi mu bijanye n'igisata c'indero. Abajejwe abenspekteri ku rwego rw'intara mu ntara ya Cankuzo ngo bakaba bariko bararihishwa amahera 50,000, naho ngo abaderegiteri canke abayobozi b'amashuri afise indaro ngaho muri iyo ntara bazoriha amahera 30,000, naho abayobozi b'amashure adafise indaro ngo n'amashure adafise indaro ngo bazoriha 10,000. Naho abigisha nabo ntibo baresize, kuko nabo bariko barabaka amahera, bariko barabarihisha amahera 3,000 ku mwarimu canke umwigisha afise diplome ya lisanse asanzwe yigisha mu mashuri makuru. Naho kandi umwigisha yigisha mu ishure shingiro dafise lisanse wenyine yigisha mu ishure shingiro akazoriha amahera 1,500. Ibintu bibandanya kuba bibi cane, kuko nabo n'abazamu bararira nabo baciye bakwa amahera, bariko bararihishwa 1,000. Naho ngo no mwishirahamwe Oberi
yashirahamwe ca kigo ngaha mu gihugu c'u Burundi kijejwe gutoza amakori n'amatagisi naco ngo ariko hararihishwa abenjeniyeri n'abandi bakozi bo muri ico kigo byose tukaza kubibaramvurira imvo zayo mahera bariko bararihishwa ibintu bibandanya kuyangara ngaho muri iyo ntara ya Cankuzo. Ntuze uje kure mu kanya turabigarukako. Twongere dusubire ngaho kuri iyi nkuru yacu ibanza, inkuru yuko General Prime Niyongabo umukuru w'ibiro vy'igisirikare c'u Burundi atwara intwazamiheto ndetse n'abasirikare bato ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu ni General Prime Niyongabo akaba ariko aragendera amakambi y'igisirikare yaciye ajanwa gupfungirwamo abasirikare baciye batoroka urugamba mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho bari barungitswe kugwana n'umuhari M23, umuhari M23 waciye ubirukankana baca batibika uwavubi baca baragaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero baciye bajanwa gupfungwa bakugwamwo impuzu z'igisirikare ca Kongo bari bambaye ubwo bari ku rugamba bariko baragwanira ico gihugu ca Kongo bifashanyije n'igisirikare ca FARDC, igisirikare ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abo basirikari barashika barababa 500. Abo basoda rero ngo Prime Niyongabo mu biganiro bariko baragirana aho ariko arabagendera mu ikambi y'Imujejuru, ikambi Muzinga, ikambi iyo mu Cibitoke ndetse n'ikambi ya police militaire, aho niho hapfungiwe benshi, aho ngo bivugwa ko upfungiwe muri police militaire abari mu ikosorero rya gisirikare, aho rero ngo bariko barabandanya gusemerera basaba ko barekugwa kuko bapfunzwe kuvy'akarenganyo. Prime Niyongabo ariko arabizeza ko kugira ngo bazorekugwe bavanwe muri iryo bohero nuko bazoheba kubandanya kuvuga no gusemerera bakazohora ivyabashikiye ku rugamba, ntazogire uwusubira kugira ico ashikiriza canke amakuru azotanga kuri urwo rugamba kuvyabereye ngaho mu Kivu y'uburaruko kuri izo ngabo z'u Burundi. Nabo rero bakabona ko niba General Prime Niyongabo ariko arabahenda ko bagomba kuzonuma bagaceceka bagahora kuri ivyo byabashikiye ari kugira ngo bazoborere mwibohero hazobure uko bazosohokamo, kuko niba atakivugira canke batariko barasemerera ngo basabe ko bavuganirwa barekugwe canke bumvirizwe, nta muntu azobakura muri ayo mabohero bapfungiwemo. Bizoguma guco n'igisirikari abakuru b'igisirikari nabo bazoca banuma bahore abo ngabo bavundire mwibohero. Bakaba rero bavuga ko batazohora ahubwo bazobandanya gusemerera basaba ko borekugwa canke bakumvirizwa imvo zatumye baheba urugamba bagahunga. Naho rero twababwiye ko ngaho mu ntara ya Cankuzo igikorane c'amashimwe ku muryango w'umukuru w'igihugu kizobera muri iyo ntara catumye ibintu biyangara, aho abantu benshi bariko bararihishwa amahera yo gushigikira canke yo guterera ico gikorane kizobera ngaho muri iyo ntara ya Cankuzo mu bisata bitandukanye, mu bayobozi bagiye batandukanye b'ibisata bitandukanye bariko baridoga, ariko abariko baridoga cane nabo mu gisata c'indero. Igisata k'indero kuva ku mwigisha n'abazamu n'abayobozi bo bajejwe indero muri iyo ntara bariko baratozwa amahera menshi cane, aho bavuga ko ibi bintu ari akarenganyo. Bakaba bavuga ko rero umukuru w'igihugu niba yigiye kuhakorera ico gikorane afise n'imari canke mu kigega afise
bije yo gukoresha ico gikorane kizobera muri iyo ntara, atari abanyagihugu bakabaye bariha ayo mahera yo kuzokoresha ico gikorane kizobera ngaho muri iyo ntara ya Cankuzo. Abanyagihugu bakaba basemerera basaba ko buramatari w'iyi ntara yohagarika iryo tozwa ryayo mahera bariko barakwa. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya azoja gushikira aho uzoba uherereye hose.